aha Yesu nashimwe. Nanjye ndashima Imana ku gitangaza yakoze kuwa gatanu. Hari mu masizeri hari umama tubana yaragwaje umwana bari bamuroze umusonga. Ariko kubera ko Imana y'inuma y'umuvyeyi kuba twaramuhawe n'umugisha twahawe Imana habwo dukomera amashi Imana. Hanyuma maze kwatura umazina yiwe umwana ubwo nyene yaciye atangura kubira ijashu. Bukeye mu gatondo nubwo umuvyeyi ndamubaje ko umwana bimeze ambwiye ngo yakize naranezerewe cyane. Nicyo niwe wanterefonye? Oya ntabwo ari je. Ntago ari wewe. Hari uwundi yanterefonye arambwira ngo umwana biranse canamubwira bampe nimero ndamusengera. Hanyuma rero ndashima Imana ko yaramukijije. Imana ibampera umugisha. Komera Imana amashi menshi cyane gose. Yesu nashimwe. Amen. Hallelujah. Jenezewe cyane ukuntu nashyitse makino kicano cya Repentance. Nahaboneye Imana n'abakozi b'Imana b'umutima. Nahaboneye inshuti abagenzi. Je nafise ikibazo kindemereye cyane gose shitse hano ariko nticyari kimwe ariko ico cyari imbere ya byose. Yego cyari kibazo cy'umutware wa maquillage yarakunze nayimaze kwitegura inshuro zitatu zose idakunda igera higeze kure igacika. Ndashimira Imana ubu maquillage yarakunze Imana ishimwe. Mariage wari umaze kwitegura gatatu ipfa ariko ubu yarakunze. Nabo byari byaranse namwe mutegure bizokunda mu izina rya Yesu.